Ramadan, 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 Ramadan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. hashimwe Allah subhanahu wa ta'ala amara imigisha imezagiro bibandanye bisakara kwa sozera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turabandanya inyigisho zacu mu kwerekana igice kigira gatanu ku bintu byonona amafungo. Abantu benshi rero hari kibazo bakunda bakibaza bati none ko ubudufunze umuntu arashobora kwibrosa cyo bita kwikubita umuswaki atarashobora kwibrosa? Reka turabe Sheikh Fawzani ukuntu yatubwiye. Yabandanije tubwira hafizahullah avuga ati wasiwako la yu'athiru ala siyam, ati kwibrosa naco byica ku mafungo y'umuntu, bal huwa mustahabun wa muraghabun fihi lis-sa'im wa ghayrihi fi awwal an-nahar wa akhirih ala sahih. Ati rero ahubwo ukwibrosa umenye yuko ari ikintu kibereye intumwa y'Imana yaduhimirije yuko twokora, haba kuri wa wundi yifunze ndetse n'ubutifunze, mu ntango y'umutaga, mu gatondo ndetse no ku mugoroba. Ubundi ho byari bikwiye yuko umuntu n'imiburiburi abyutse yibrosa n'imbere yo kuryama akabanza kibrosa. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuga, aratubwira ati iyaba ntarishaka gushira uburemere cyangwa se kuremereza abantu bo mu ihanga ryanje, ati nari kubategeka kwibrosa buri mwanya, kubita umuswaki umujigiti, ati buri mwanya wisengesha. Uko dusenga amasengesho 5 ku munsi, abantu be bakibrosa incuro 5 ku munsi. Ariko intumwa y'Imana yaciye areka kubidutegeka kugira ntibibe itegeko kuri twebwe hama ngube umuzigo kuri twebwe, ucosigara yuko ari sunna. Umuntu rero ararekuriwe kwibrosa naho yoba afunze. Hari benshi batahuye inyigisho nabi, bomva ihadisi inyigisho ivuga ati yuko Allah subhanahu wa ta'ala arahimbagwa nakajya kamoto kabi kava mu kanwa k'uwifunze. Umuntu gacisanga rero aciye amara iramazani yose atigeze yibrosa, ubu twomwite yuko aba ari umunyamwanda. N'inyigisho yayisahuye nabi. Akamoto kabi kavugwa muri hadisi ni kajya kamoto esoma iduza kubera iba yiriwe atakintu kiyigezemo, ikitangira kuduza umwuka atari mwiza. Hame n'ivyo rero nuko ukwibrosa umuntu yo kwama yibroseje. Umuntu rero aribaza ati none umuntu yo kwibrosa ni akoresheje korogati cyangwa atayikoresheje? Sheikh Usaimini iki kibazo barakimubajije, acarishura avuga ati byiza nuko uwo muntu yo kwirinda kwibrosesha korogati mu gihe aba yifunze ku mutaga w'iramazani, ati bivanye nuko uwo muntu irashobora gushika mu mihogo ugacusanga iramanutse. Rero nawe ushaka kwibrosesha korogati no kugira nkuko Sheikh Usaimini yavuze, banza urindire habanza hagere ku mugoroba wamaze gufungura hama uheze wibrosa. Ariko ku mutaga wire wifunze urashaka kwibrosa udakoresheje korogati nta kibazo kirimo. Ramadan, Ramadan.